Bakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro mvura ikiganiro mumenyereye cama kibabwira vyinshi ku magara yacu ni ikiganiro mushikizwa na Lorita Fleva kitegetse matukume na muganga Tania Ineza Gahama baramutse. Turamukije cyane abakunzi b'ikiganiro mvura. Kuri no musi rero mu kiganiro mvura twifuje kugaruka ku rwagasha muri rusangi mbega rwagasha rukora gute akamaro ko rwagasha nakahe nivyo tuza guca irya nino twumve n'ingwara zishobora gufata rwagasha uko umuntu ashobora kuzirinda ni muganga Tania Ineza Gahamaze kubitubwira ndabahe ikaze rero ngiriye ko reka Tania tubwire turumva rwagasha niki. Urakoze cyane Lorita. Urwagasha mu gifaransa yitwa pancreas. Pancreas ni agahimba ko mubiri kari mu nda zacu, hama agahimba ko mubiri kari mu bwoko bw'ibyo bita amaglande. Amaglande ni utuntu tuvuga nk'udusaho turi mu mubiri dukora inkabuzo. Rero n'akaglande mugabo kenshi tundukora inkabuzo usanga ari duto koko ni kanini relativement donc gashaka kuba kanini. Hama pancreas iri munsi y'umushishito. Iri munsi y'umushishito ku ibubamfu bwacu niho iba iri ego hama ikaba kameze nk'akantu nk'agaharage kikuvye kakaba gafise kajejwe ibintu bibiri mu mubiri. Navuze ko ari akantu gakora inkabuzo zo mu mubiri. Rero gakora inkabuzo ziri ubwoko bubiri, hariho inkabuzo zija mu maraso n'inkabuzo zija mu mara. Inkabuzo zija mu maraso bazita ama hormone endocrine bazija mu maraso ama hormone endocrine. Hariho izindi nkabuzo usanga zija ahandi nko mu mara ahandi atari mu maraso bazita exocrine. Rero urwagasha rufise gukora ivyo nkabuzo ziri ubwo bwoko bubiri. Inkabuzo za mbere izo exocrine zija mu mubiri zija mu mara zijejwe gufata bige fungurwa twariye. Umva ugambere dufunguye biraja mu mushishito ukabisya ukabugira duto. Iyo rero bitanguye kuja mu mara uba bikeneye ko mu mara naho byongera bigasura bikagaburwa bigasamburwa kandi kugira tube utuntu duto ingaburo nto yicane zishaka kuja mu maraso. Urwagasha rero rukora izo nkabuzo zija zikora si nkabuzo zikora ibyo bita ama enzyme zikora sinzwe ngira ubumara canke ama produit ama enzyme ni nk'ibintu ikora ibintu bija mu mubiri mu mara hama bigaheza bigasambagura bijya ivyo biyo twafunguye kugira bishobore kuja mu maraso. Hashobore kujamwo y'ama proteine ama glucide yose ashobore kuja mu maraso. Nako akamaro ka mbere. Ubwa kabiri aho n'ibintu bikora bija mu ni amayoma enzyme ikora ama enzyme ivyo bija mu mara. Ahandi naho igakora ama hormone inkabuzo. Inkora ni inkabuzo zibiri, imwe yitwa insuline indi yitwa glucagon. Dukora tuvuge ko turavuga ibintu vyerekeranye na diabete. Rero irakora nizo hormone zibiri insuline na glucagon. Kugira ni izo insuline na glucagon zifasha imwe yongeza isukari mu mubiri ikagabanya isukari mu mubiri. Rero nibwo bumara bubiri ikora. Muri rusange rero twavuga yuko urwagasha rujejwe ubwa mbere gukora ibintu bisambagura ivyo twafungiye kugira bishobore kuja mu maraso. Amazima afasha mu guhingura ivyo twafungiye kugira bishobore kuja mu maraso. Ica kabiri gukora inkabuzo zituma isukari iduga canke ikagabanuka mu mubiri bivanye n'isukari umubiri wacu ukenewe muri uwo mwanya. Turumvise ahanini icari cyo urwagasha akamaro nico rukora. None turumva ko ari ikintu gikomeye cyane mu mubiri w'umuntu. None ni ikintu bishika kigafatwa n'ingwara. Urwagasha ruragwara nk'uko atagihimba na kimwe cyo mu mubiri kitagwara. Na kimwe kitagwara gusa umva hariho ibirutana kugwara kandi bikarutana n'ubukari. Nk'uko duhora tubivuga ingwara ziri ubwoko butandukanye. Hariho ama infection, hariho inflammation ahantu hakamera nabi nko kugwara nkuko inflammation mvuga hari ntihaba hameze neza haba hameze
nk'abaye atake hakagaragaza kwidefanda hagasanga ntihameze neza hariho kanseri ibyo byose hariho indwara aho umubiri wenyine wigwanya wenyine ibyo byose n'ubwoko butandukanye bw'indwara zishobora gutera mu mubiri ubwo ku rundi ushobora kurwara n'ibindi bihimba bikagwara izo ndwara na pancreas irashobora kurwara infection irashobora kurwara inflammation irashobora inflammation no kuvuga n'umubiri uba wononekaye bivanye n'ikintu cawuteye donc urashobora kurwara inflammation infection va bari ikintu akakoko ko hanze kawuteye rero hari indwara nyinshi zishobora guterwa gasha ariko no munsi numva twoganira ko bita pancreatite aiguë canke chronique ariyo aho usanga uwo mubiri wa nonekaye bivanye imvu yica nk'iriya anye hamwe na kanseri iyindi dukunda kuvuga n'imva ni diabete kuko twumva havuze yuko hariho rero kugira gutunganya urugero rw'isukari mu mubiri urumva na diabete umva ko ari indwara ijanye n'urwagasha bivanye nuko iyo insuline hari canke idahari ariko iyo turakunda kwivuga kenshi uno musavuga indwara bwite kuri zo kuri pancreas ubu tubwiye indwara zitatu nyamukuru tugira tugarukeko imbere ko tuzishika ko nashaka kumenya uze kudusigurira mbega izo ndwara ziba zagenze gute biba vyavuye kuki kugira ngo bishikeho ugo rwagasha rugira ikibazo ni umuntu aba yitwaye nabi canke ni numubiri nyene ushobora guhinduka ego iya mbere navuze ko nza kuvuga indwara zibiri ya mbere navuze pancreatite iyindi nayo ndavuga kanseri ubwa mbere pancreatite ni inflammation novuga umubiri wabaye nabi iyo mwumvise ikintu zivuga ngo otite abari ahubwo ite abari inflammation y'ico gihimba inflammation no kuvuga iki inflammation no kuvuga umubiri watewe mu gutegwa aho hantu haravyimba hakababara hagatukura hagashuha haravyimba hakababara hagatukura hagashuha inflammation ishikira igihimba cyaje cyose ufate nko ku mubiri umubura kuriye canke urukirura kuriye haravyimba hagashuha hakababara hagatukura hagakira mu nyuma hagakira ivyo nivyo ibintu bine vyerekana ko hano haba inflammation umugurumva ngo bitewe nuko aragakoko kakuriye rero iyo pancreatite nayo mu gushika haba ibimenyetso nk'ivyo uteretse yuko umva biragoye kubona yuko hashushe no kuvuga iyo pancreatite ni mu gihe aigu n'igihe pancreatite aigu urwagasha ruragwara kandi n'ingoga birise kandi bikaze donc iragira inflammation ivyo bimenyetso vya inflammation mugabo n'ingoga mu mwanya mutoya kenshi bivuye ku bintu vyayata ku bibazo bitandukanye cambe gishobora kuvuga ko ni kugira amakalcule biliaire amakalcule twari twavuze biheruse nutubuye tuza mu mubiri two tubuye tuva kuko ivyunyunyu vyo mu mubiri hari igihe biba vyinshi hama bigaheza bikaja bigafatana ivyunyunyu bigafatana hama bigatera utuntu tumeze nk'utubuye mu mubiri rero hari igihe bile ni amazi akogwa n'igitigu bile n'amazi nk'uko twabibonye ku ishusho urumva urwagasharire ku gihande c'ibubamfu hama igitigu kiri kibuhande c'uburyo ariko igitigu kirakora ibintu bija mu mara n'urwagasharire ngo ugakora rero hari kuntu uturingoti dutwara ivyo vyakorewe mu gitigu n'uturingoti dutwara ivyakorewe mu rwagasha bihura rero kubera bihura iyo rero umuntu agira amakalcule utwo tubuye tukaza muri izo nzira zitwara ibivuye iyo bile iva mu gitigu ugasanga iyo bile yagiye ugasanga kubera utwo tubuye twagiye muri izo nzira zibihuriraho bya bintu urwagasha rukora za enzyme urwagasha rukora ngo zije mu mara kugira zisambure bya bintu twafungura zice zitekera kwamba ntiziko zirasohoka zice zitekera mu rwagasha zikaje zitangura konona rwagasha niho hacaba inflammation kumva ni nkuko iguma ikora ibintu mugabo bitaja mu aho vyageneye bikaca vyitekera
ikindi kintu gishobora gutuma umuntu ashobora kugwara iyo calcul gishobora gutuma umuntu agwara pancreatite aiguë ni inzoga nyinshi inzoga zironona pancreas iyo umuntu anywa inzoga nyinshi bigatuma birashobora kuruhisha iyo pancreas. Ica gatatu ni ama infection. Hariho ama infection amwe cyane yavuye ku ma virus ashobora gutuma nayo n'umuntu agwara pancreatite. Ikindi naco ni imiti, hariho imiti ariko nayo ntaba ari myinshi, ariko hariho imiti usanga bavuga ati muri no rugero rw'imiti, ariko iyo ni ya miti usanga niyo bayigwaye kwa muganga babikubwira bati iyi miti mugabo nk'ijya miti usanga batavuga hari nk'igihugwa ari ingwara bakaguha umuti usanga atari twama tubona mwibarabara imwanya wose, atari twama turiko turanze paracetamol za ibuprofeno ya ugasanga umuti burafise imwe mu effet secondaire yo kushobora gutera pancreatite. Ikindi ni traumatisme ugasanga munda wahuye n'isanganya ati bagukubise bakubita gose rwagasha barufyonze wibomye wagize accident fata wari kutwara nk'imodoka gira accident ivona ikagasangira gukubise aho kunda ivyo ni ibintu navyo bishobora gutuma gwara ahanini ni ivyo ahanini cyane ugasanga hari n'indi bita ama trouble métabolique abari ivyunyunyu bidatumbere bitari ku rugero rwiza mu mubiri. Ariko ahanini ivyo twofata cyane nuko hariho ama calcul cyane haka harimo izo nzoga ama infection n'ibindi canke traumatisme. Muga ico bihurira ko ivyo bintu byose fata bivaye nico vyavuyeko swate nayo ma calcul agiye muri izo nzira hakabusha ivyo ico vy'ugagasha kwakoze ntibisohoke canke wagize iyo traumatisme canke n'inzoga ico bihurira ko nuko ni ugwagashobora gwara ukagira bya bimenyetso vya inflammation kandi bukwi n'ingorane kandi bibabaza n'amasinyo usanga ari ababaza cane cambere hariho kubabara. Pancreatite ni ingwara ibabaza gwana yaba ari pancreatite aiguë yaba chronique yaba cancer kenshi umuntu agwaye pancreas arababara gose ni igihimbi yo kigwaye kibabaza cane ugasanga arababara kandi buriya kubabara kose ntibimeze co kimwe. Iyo ugiye kwa muganga hariho kwa muganga abaganga baravyize barazi yuko iyo ariko rababara mu ndora ashobora ati ndababara ngaha mu nda hamaze ku mutima wabare bukaza nk'ubuja ino mu kuboko canke ukavuga ati ndababara ngaha musi yo mu nda ariko numva umenga bavita ngo kwiradiya aho kumva ngo biza bitera inda hose. Hari ukuntu iyo ngo babari uri kurabudekriva kwa muganga barabizi yuko ati wowe ushaka kwa pancreatite kwara ni douleur nyene wumva umenga iza gufata iza ininyo hari ukuntu abaganga barafise ibibazo banakubaza baranabitora barabona ko iryo douleur uri kuradekriva ashaka ko douleur iriri anu barishobora kwa gufatanya na pancreatite. Hariho kuyogwa kuguma wumva ufise iseseme gushuha bivanye n'ico vyavuyeko ari nka infection uva gushaka gushuha kumva mu nda umwe kuruzuranya inda kumva wuzuye inda utari kuradije hakore effectivement ushobora gusanga na bya bintu ikora kugira mu nda dushobore gutora ivyo twafunguye neza bitariko birako ugasanga ntufise digestion nziza ukaca usanga rero uguma wumva umenga uruzuye inda. Vyo ni imwe mu bimenyetso vyinshi ubishobora gutuma umuntu nga kenshi ugiye kwa muganga uri kurabara cane hariho ico kintu cyo kubabara kandi n'ingoga donc pancreatite ubobara n'ingoga cyangwa ugasanga nimba ari abida ariko umuntu yanzuye inzoga nyinshi afatwa babara cane uhamugenda kwa muganga bashobora kubona ivyo bimenyetso. Tuvuze pancreatite aiguë hama yiri chronique nayo umuntu abameze gute kucerekeye ibimenyetso iyo pancreatite nayo iri chronique iho bitandukaniye aiguë na chronique nuko aiguë numva ni babare buza rimwe na rimwe mu nyuma bakufurga kira ariko chronique hoho ni babare buza bugahera ukamara iminsi ugwaye bigahera mugabo bikama biri nkuko. Ariko iyo bimaze kuba ibintu biza kenshi nkuko nk'akarorero nk'ivyo bintu byo kunywa inzoga ari ikintu camaho ugasanga yarabaye pancreatite aiguë ego n'ivyo mugabo
hama hari hani ma episode yo kunywa inzoga nyinshi rwagasha rukababara hagera igihe bikaba ibintu vya kenshi bigateka pancreatite chronique birashobora no kuva yuko ari fate nka makalkule yamaho vyaheze ariko agasubira akagaruka mu rwagasha rugasubira rukababara canke n'ibindi bivuye ko kuri ivyo hoho naho nuguma office bw'ababare mugabo buza bukagenda mugabo ukababara yashobora kuba ari bw'ababare buza bukagenda canke bw'ababare rugumaho umugabo utakubuza icuko nk'utuntu tw'udusonga uguma wumva bitakuza uje ukora ukaca kumufata kumenga n'ibintu bisanzwe ikindi kintu ushobora kubona iyo umuntu agoye pancreatite chronique wowe warashobora no gutangwa no guta ibiro kuko urumva ubwo agasha niko bakora neza bisaba ko na za enzyme zihora zisambura ikora ngo zifashe kugira ivyo twariye bishoje amaraso neza bishobora kuba bitari ko birakogwa ngo usanga umuntu ingaburo nubwo afungura ingaburo ntazironka neza rero kwa kutazironka neza ugasanga uriko urata ibiro ikindi kimenyetso ushobora kuza ni igihe usanga umuntu agiye kwituma umwanda mukuru wiwe gushaka gusa nk'uwera kubera ibinure utaba wa yapani amavuta wafunguye kubera utaba izo enzyme ikorwa gasha uratuma amavuta twariye aja mu mubiri neza rero ko ugasanga ayo enzyme nta hari akwiye ucusanga kubera utaburi kurafungura ayo mavuta twafunguye ataheza ngo aje mu maraso neza akaguma mu mara ugasanga umuntu ariko yituma iyo yitumye harimwo bishaka kwera kwamva n'amavuta aba yasigayemwo harimo mva na diabete ugasanga umuntu afite diabete nshasha kubera insuline ntikiri kirakugwa kwa diabete yiwavuye none rero kumva ko bishaka kuba bifite ibimenyetso bishaka kumera cyo kimwe ariko kwa muganga barafite ukuntu babivura bakavura umuntu agashobora gukira kuri zi pancreatite yari kuri pancreatite aiguë canke yaba kuri pancreatite chronique hose kwa muganga barabivura akabazo cangira kuri inye chronique kari kintu umuntu aba agendanye imisi hari nabwo usanga umuntu yirengagiza kucivuza akavuga ati hari ibintu bidakaze cane eske nta ngaruka ishobora kugira zirahari kuko nkumva ko ashobora kugira diabete hariho guta ibiro kumva ibintu ufungura nturi kuravyasimira neza ugashuta ibiro ugasanga umuntu atera yonda ivyo vyose kuri pancreatite chronique warutubwiye ko ari ibintu bafise a long terme bigenda hari uvyirengeza hari uvyivuza mbega kuri kanseri naho umuntu ashika kuri kanseri vyagenze gute yego kanseri ifise impamvu nyinshi kanseri ya pancreas ifise ibintu vyinshi bivamwo nivyo iyo warumeje ngo iyo umuntu yirengagije kwivuza pancreatite chronique mva hariho konda kuguma utafite amagara meza n'ivyo bintu vyose ariko birashobora no gusanga uri kuronona urwagasha rwawe ukazosanga haravuyemo kanseri co kimwe nkaho umwe umuntu agushobora gukora igitigu gatangura ari hepatite chronique nyuma hakavamo cancer rero ne muri kanseri ya pancreas icambere dabo twamenya nuko ni ingwara ikaze cane kuri kanseri ya pancreas irakaze kuko iragorana kuvura kandi iratazana ububabare bwinshi kandi ni imwe mu makanseri afise ubukari kuko buriya amakanseri ntanganya ubukari ariko kanseri ya pancreas ni kanseri ikaze cane hama ikagira ibintu vyinshi ivako umva twamaze kuvuga pancreatite chronique umva umuntu yarwaye pancreas nkawusha mbwa hakagera gihe hakazamwo pancreatite chronique ariko hariho nimwe n'itabi rirongereza amariske kugwara kanseri ya pancreas nico kimwe biri mu bintu bijya tuvuga biterwa n'itabi ni harimo kanseri ya mapumo harimo kanseri yo mu muhogo cancer de la gorge ariko harimo na cancer ya pancreas uretse ko harimo n'izindi nyinshi ariko harimo zimwe muri amakanseri koko ategwa na cancer ategwa n'itabi ikindi hariho
amafacteur umuntu asanga bafise genetique hariho ibintu nimba kuko amakanseri yose aragira une composante génétique amakanseri yose aragira akantu ko usanga ari gene ihari mu muryango yego ugasanga kuyi hari mu muryango so kuvuga ngo umva ngo papa yifise na mama yifise nanje ndayironka oya no kuvuga hariho akantu kakajene ka mutation génétique gatuma iyo kanseri ishobora kuza harimo diabete kuko abantu bagwaye diabete urumva uko ugwaga cyane cyane abantu bagwaye kinini gose cyane cyane nkagiye usanga ari nka type 1 ya kanseri ya type 1 usanga avukanye kuko umva ugwaye diabete ni dysfonctionnement hariho agahimba cyacu mu mubiri wawe kitari gukora ngo categeze gukora aho igihimba cyose kitari gukora ngo categeze gukora kishaka kononekara rero ni hamwe uyu umuntu yagwaye imyaka myinshi usanga yagwaye imyaka myinshi gose niho ushobora gusanga ahashobora no kuvamo iyo cancer ikindi naco ni obesité kuvyibuha gose naho ni biri mu bintu bishobora kongereza iyo risque ariko ico twavuga nuko ibi ni bimwe bamaze gutora mwamaze gutora ntibisigura yuko hariho nibindi bantu bashobora kuba bataratora n'igihe bataba batuye impamvu yavuye ko umuntu yagwaye cancer ya pancreas ntibazi gituma ntibazovyavuye mugabo ibi ni bimwe bimaze kwerekana kubera cancer ni ingwara kiriko irigwa bataramenya ivyayo vyose hari gero usanga umuntu ntiyanywa itabi ntiyanywa inzoga nyinshi nta numwe mu z'umuryango ko yagwaye canke atayo yagwaye nta diabete agwaye mugabo akagwara iyo cancer donc ibi ni bimwe mu vyongereza amarisque mu kuyumvira byo kugabanya itabi kugabanya inzoga mugabo ntibisigura yuko ibutabifise umva ubifise uri kurongeza amarisque yo kwigwara mugo utabifise ntibisigura ko udashobora kwigwara yego ku bimenyetso naho kuri pancreatite aiguë na chronique watubwiye ivyibonekeza est-ce que hariho différence n'umuntu afise nawe cancer ibimenyetso bimeze gute abamerewe gute kamva ibimenyetso ngira nk'abantu bakunda gutumviza muri imvura nibaza ko mutanguye kumva ko ibimenyetso kenshi bivana n'igihimba ugwaye ko igihimba ugwaye ibimenyetso vyerekana yuko ibimenyetso ufite bikwereka ahantu ugwaye hariho ububabare bwo urashobora kubura ari kanseri kubabare mu nda hahandi kuko ico gihimba cyawe kigwa ico gihimba kigwaye gitegerezwa kirababara nyene nuko hariho ubwo bubabare navuze kenshi mu nda bikihajya biza bitera bija mu mugongo hariho konda ukabona umuntu yonze gose wana vya bindi umuntu ubona ko yonze koko kandi yavuze ngo agira kozi ya siporo nta kazi kenshi yahinduye canke ubwo arasanga afise nta kazi kenshi yahinduye nta regime yafashe mukabona umuntu ataye ibiro mu mwanya muto kandi vyinshi byo ndabona ko umuntu yapomporose yonze cane yagabanutse ufite biva kubera ntabakiri karabsorba neza ibintu yafunguye donc ni ufite nko kumengo ntufungura ufite wowe wazi ko wafunguye muri ivyo wafunguye vyose ntivyagiye mu mubiri niho ubona umuntu ariko yataye ibiro cane gose kandi mu mwanya mutoya ikindi naco ni kugira amaso arisa n'umuhondo jaunisse ivyo navyo biva kubera nababwiye ko hariho inzira ziva mu gitigo hamwe n'inzira ziva mu rwagasha zihura rero kubera iyo cyane hariho tumeur bita ngo tumeur de la tête du pancréas kuko ona kugira ngo abonye ko imeze ngo yikuvye ahatangura bahita tête hariya bakahita ahereze bakahita la queue iyo rero kenshi ugwaye tumeur hatangura hanini twite du pancréas harafyonda utwo tuyira tuva mu gitigo hakababushe utwo tuntu rero ku buryo utwo tuntu iyo bile ni ivyo bikorwa n'igitigu iyo rero bitakigiye mu mubiri nkuko vyategerezwa ucusa na jaune kuko iyo bile isa na jaune rero iyo utariko
uyu utari kura bitekoje mu biri biteko biyasohoka ngo bije mu mara bikore ivyo dategezo gukora mu mara ukacukira byinshi mu maraso bitabiteye bikoroha ahantu hose ugasanga utangiye gusa na jaune cyo ushobora gusanga amaso asa na jaune cyane hariho no kwiyagaza kuko iyo bile iyo babaye nyinshi irashobora kwagaza kugutuma amademangezo ivyo bintu byo biteko yasohoka neza ivyo biba biri mu ivyo bivuye mu gitigu birashobora gutuma amademangezo hariho kuyogwa no gonsa manoze umwanya wose kuko fait umva estomumva amara yawe mu nda ntibiko birasohoka neza n'ibyo wafunguye ntibiko birasohoka neza uva haba hari trouble haba hari hadatunganije neza cyo mvumenga wobiyogwa hariho kubura appétit hariho kugumurushe kuko effectivement nta energie ufise hariho nuko kwituma usanga byahinduye ibara ukabona bigiye tugiye kwituma iyo witumye umwanda mukuru uza urimwo ngo biri gras ufite amavuta yose wafunguye aba yasohotse nucubona ko amavuta yagumyemwo cyangwa ugasanga aranuka cyane umwanda mukuru uranuka gose birenze ko byategerezwa kunuka kuri ivyo utubwiye vy'ibimenyetso nibaza yuko bitawuriza umuntu aca bibona ikintu ca nibaza mu buvuzi murakunze kuvuga ati ikanseri canke ingwara kana kuyimenye kare hari amahirwe yuko ushobora kuyikira est-ce que kanseri ya pancreas hari umuntu ashobora kugira amahirwe yo kuyikira nubwo bimenya kare ikibazo kirago kuvuga ngo hari umuntu ashogira amego yo kwikira sinovuga ngo yantizi ko katamunwa akira ivyo biragovuga ko atamunwa akira mu bwabo muri rusangi kanseri ya pancreas ni ingwara ifise bavita kwa mwe ngo ifise pronostic sombre somo no kuvuga nukuri n'abantu ni mu bihugu biteye imbere ni biragoye kuko hariho barayivura n'ivyo hariho amashuruje hariho kubaga hariho gutinga bwinshi abahinga bize bivanye naho kubera kanseri usanga itafashe hose ugasanga yafashe tête du pancréas ugasanga canke yafashe hagiye hahereza bakahabaga hariho amashimiothérapie y'imiti bagutera hariho ama radiothérapie imwe gutwara imitera imishwarara n'ibindi bitandukanye ariko kuri muri rusangi kenshi nko mu bigo vyiteye biravuga ngo la survie à 5 ans kenshi kanseri umuntu avugana nenda yimenye n'umunsi bayitoye n'umunsi inyuma y'imyaka 5 nibange babaho kwayo bayitora ugasanga nyuma y'amezi 6 iciye muhitana nyuma y'umwaka rero no mu bihugu biteye imbere baravuga ati nukuri survie à 5 ans iri hasi cyane ugeranije n'izindi kanseri aho ni mu bantu bamaze gutera imbere uretse inushaka gusanga n'ibintu bazitoye batevye mu rusange twavuga ko kanseri ya pancréas ari cancer ifite un pronostic iri vraiment sombre kubera ubukari bwayo cyo twavuze ko ari ingwara ifite ubukari rero ahanini ikintu umuntu yirinda kurusha kurindira kuyivuza ati amakanseri atandukanye kuko muri twe dukunda kuvuga ko imzereke kanseri y'ibere kandi kanseri y'ibere turatubona abantu bagwara kandi bagakira canke bakanabaho igihe kinini kazo n'umunsi bamudiagnostice kanseri dusa igiye kumwica au bout de 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans c'est cyo kimwe nka kanseri ya pancreas rero ibintu umuntu yogira bite no kuyirinda muri uko kwirinda nyene waruvuze nyene two kwirindira cancer ya pancreas y'ugwagasha ngo turavuga est-ce que mu mibereho umuntu yokora iki kugira nyimba ari mu vyafungura canke nyene uko yitwara kugira ngo arinde yuko igwagasha gwe ruzogwara kuko watubwiye ibimenyetso watubwiye ico bivako ahanini icame numva ko hari ibintu udashobora guhindura ko hari ama cancer ya pancreas ava ku makoze udashobora guhindura amakoze genetique ntushobora kuyahindura hari n'igihe umuntu agwara umuntu ntibatore exactement ico vyavuye ko donc hari ibintu byinshi udashobora guhindura rero uyu umuntu ayigwaye ntiyo kwita ku mwikomo ko hari ibintu yakoze atakoze kandi yategetswe kwikora oya hari igihe vraiment iza atacivuye ko ariko hariho nibindi bizwe inzoga nukuri inzoga z'umurengera sinziza
en fait ni ibintu usanga dukunda kuvuga mu ugasanga kuko kumbure tutayibona kenshi ni tubibona tuvyibagiye cyane usanga tutabivuga cyane usanga umuntu yavyibagiye mugabo n'ibintu bihari hari umuntu ashobora guhitwa n'inzoga nyinshi ugasanga agwaye cancer kandi yarakiri muto cyo muko ashobora hari abantu banywa inzoga nyinshi kugira umutwe aterana cancer ya foie ni ibintu bihari si nkuru ni ibintu biri réel ni ibintu biri vrai ni ibintu vy'ukuri donc inzoga z'umurengera zirashobora cyane cyane iyo umaze kubona yuko ugimaze kugira nk'iyo episode ya pancreatite ukabona yuko ndamaze inzoga zikangwaza nta kamaro ko kubandanya uvyitako kandi bimaze kwereka nk'agasinyi bikugiriye nimba inzoga zimaze gutera pancreatite sikora yuko urwagasha rwawe ruri faible par rapport y'inzoga rufise inkomezi nkeya ugereranije no ku nzoga rero kuko urenza ko uri kurarutera kuruha inca kabiri itabi nukuri tukaba twabivuze simbona nukuri kandi mu kubivuga nukuri ndabizi ko bigoye joko niko bigoye kuko itabi ritera ama addiction ndazi ko atari ikintu turamaze kuvuga ko ama addiction ndazi ko atari ikintu mvuga ngo ndahevye ubunyene ariko n'ibintu bishoboka kandi ndazi yuko hariho abantu bakiri bato usanga banywa itabi kuko kumbure abona bigezweho canke kumbure kumvo nyinshi ariko itabi ni ribi nimba hari wagira imana ariko atwumviza atararitangura nukuri yo kwigira inama ukabwete sida ugahitamo guhera utaraneshikana imbere ntinyage nzokigeranwa ukabihitamo utavuga ngo nibisanzwe ya ntage nzokigeranwa kuko n'abarinwa umunsi umwe barafise umunsi batangiye kurinwa nukuri itabi ni ribi uretse ibi vy'ugwagasha rirashobora gutera n'ibindi bibazo vyinshi guheba itabi kufungura ibintu biri équilibré kwirinda ibintu by'amavuta menshi gose kugumaza ibiro bimeze neza hama n'umuntu wagwaye diabete ukagerageza diabete yawe ikaba équilibré itama iri imeze nabi mugabo diabete yawe ikaba équilibré canke amaze gutapa pancreatite chronique nawe ukaraba ukagumiza ku rugero rwiza rwa diabete canke ibyo bindi kugira ntusongere isi mu kurangiza ingwara y'ugwagasha ifata wari we wese imyaka yariyo yose ingwara yaba pancreatite cyangwa cancer ya pancreas ikintu coza kibangamira urwagasha nikiraba imyaka kenshi abari abantu bakuze abana nuvuga diabete type 1 bagiye bavuka ati batagira insuline nayo ni ingwara y'urwagasha kuko hariyo ugashoza gukora insuline kandi je gukora insuline ugasanga ntikora insuline tukuru umwana acagwara diabete type 1 ni type 1 diabete gacancana abantu bakuze reka ndagushimire cyane urakoze cyane Lohita ni no kuri zeno manuro zatana turangirije ko mufise ko yashimitse cyane ku kintu c'itabi arakigaruka ko cyane kanshi mu kiganiro mvura rero tubashimire mu bw'imwese mwakurikiranye kino kiganiro ni Lohita Flavia Shiteketse nakunda kibashikiriza Nathan reka tubifurize umunsi mwiza muwandanye mukurikira ibice kuri Kazoza FM.